Haleluya. Yesu ashimwe bene data, nongeye kuza kugira ngo twongere kuganira amajambo meza cane, amajambo atubwira yuko buri muntu wese agomba kuza kuri Yesu Kristo, kuko ijambo ry'Imana rivuga ngo mutumbere Yesu wenyene kuko ari we nyanduruko yo kwizera, kandi Yesu Kristo akaba ari we yagusozereye. Ayo majambo aboneka mu Baheburayo igihimba c'12. Yesu ashimwe cane. Mwene data, mbega waratumbereye? Umuntu yatumbereye nuba yaramaze kumaramaza, akaba yaramaze guhitamwo. Imana ihabwa icubahiro. Reka dusengere ijambo ry'Imana. Data, ndagushimiye kubw'ubutumwa bwiza wongeye kumpa muri kino gitondo. Ndasengera abagiye kumvira ijambo ryawe, wongere kubaha gutumbera Yesu, kuko muri wewe ariho tuboneramwo gukizwa ivyaha no kubohoka, kandi tukuzuzwa imbaraga n'ubushobozi. Ndabisenze nshima nyenguruka mw'izina ry'umwami wacu Yesu Kristo, amen. Yesu ashimwe cane. Haleluya. Mutumbere Yesu wenyene. Mu Baheburayo 12 haratubwira ngo dutumbere Yesu wenyene. Haleluya. Niwo mutwe w'amajambo tugiye gusangira. Rero dutumbere. Gutumbera bivuze iki? Gutumbera no kugorora, ukagenda utumbera umwami wacu Yesu Kristo wakubambiwe gusa, nta wundi. Ntugomba gutumbera abantu, ntugomba gutumbera abanyabiti n'abanyavyubahiro, ntugomba gutumbera idini runaka, ntugomba gutumbera ibiti runaka, ntugomba gushaka ubutunzi runaka, ntugomba gushaka ibiguhimbara wewe ubwawe, ariko ugomba gushaka Yesu wenyene, kuko ari we yagupfiriye ku musaraba. Reka dusome aya majambo wumve iri jambo nyene ari jambo rikomeye cane. Abaheburayo 12, reka dusome duhere ku murongo wa mbere. Haravuga ngo nuko natwe ko dukikijwe n'igipfungu c'ivyabona kingana gityo, twiyambure ibituremera byose n'icaha gikunda kutwizingira ko vuba, dusiganirwe ivyo twashizwe imbere, twihanganye dutumbereye Yesu wenyene. Niwe nyanduruko yo kwizera, kandi niwe yagusozereye. Uwo kubw'umunezero yashizwe imbere yihanganiye umusaraba, ntiyagira ikindi isoni zawo, avyagira iburyo bw'intebe y'Imana. Yesu ashimwe cane. Haleluya. Ngo Yesu ntiyigeze agira ikindi isoni. Ikindi ngo kera ngo yari nyama, ngo abami ngo bahora barya, ngo yari nyama yitwa ikindi. Iyo nyama yategurwa n'abahinga, kandi abahinga n'abashakashatsi mu Burundi kugeza amagingo barabuze iyo nyama yitwa ikindi, kuko ngo barinda kuyivangatiranya n'ibindi bintu bagenda guhiga mu mashamba, hanyuma bakagira ibirungo bakayirunga. Iyo nyama ngo uyiriye wasanga ari nyama iryoshe cane. Hanyuma rero mu nyuma rero biza gusobanurwa yuko ngo iyo nyama yitwa ikindi. Yitwa ikindi kubera ko hariho ikindi kintu bongeramwo, ariko ico kintu bakiyobewe izina. Noneho rero ico kintu ko batakizi izina, baca bayita iyo nyama, bayita ikindi. Kugeza n'amagingo hariho ibintu bagenda kwaha mw'ishamba bakoresha vy'ibirungo, ariko harabuze uwomenya ayo mababi ayariyo bavanganya, maze bikarunga kikaba igitunguru kiryoshe. Nivyo bita rero ikindi. Yesu rero hano ngo ntiyagize ikindi isoni ntiyagize ikindi. Umusaraba w'isoni ntiyawugize ikindi, ntiyawufashe nk'awumenga ari ikintu c'ikindi, ikintu woronderwa ntukironye. Ariko ngo Yesu hano, Imana ishimwe cane, ngo Yesu ngo yisiga ubusa. Imana ihabwa icubahiro. Ngo kubw'umunezero ngo yashizwe imbere, ngo yihanganiye umusaraba, ntiyagira ikindi isoni zawo, avyagira iburyo bw'intebe y'Imana. Yesu amaze kwihanganira umusaraba, yahise ahabwa ubwiza, yahise ahabwa icubahiro, yahise avyagira iburyo bw'Imana. Mwene data, ndagira nkubwire ngo utumbere Yesu wenyene, kuko aho yaciye nawe niho ugomba guca. Aho yaciye nawe niho ugomba guca. Yesu aho yaciye ni hehe? Ahantu hambere Yesu yaciye abanje kuza kubatizwa. Imana ishimwe cane. Yabanje kuza kubatizwa, abatizwa na Yohana, abatizwa n'umuntu asanzwe, umuntu yavutse nkuko natwe tuvuka, kuko Yesu nawe yaje yambaye umubiri.
Yesu yaje ku isi yambaye umubiri nk'uw'umuntu apfa. Yesu yaravutse nk'uko natwe tuvuka. Yesu arakura nk'uko natwe dukura. Hanyuma arangije agiye gutangura ministere y'ivugabutumwa no kwigisha no kugira ngo aze aducungure. Yesu yabanje kuza gukora ikimenyetso cyo guca bugufi, agenda kuhagirwa muri Yorodani, agenda kubatizwa. Kubatizwa ni iki? Kubatizwa ni ikimenyetso cy'uko urimo uriyuhagira, urimo uriyeza, urimo uritunganya. Hanyuma iyo wibirijwe naho bisobanurwa ngo ni ikimenyetso cyo gupfa, ni ikimenyetso cyo gupfa. Rero hajya Yesu yaragaragaje ibyo agiye gukora n'ibyo agiye kurangura, yuko agiye gucungura isi, yuko agiye gutabara abantu b'Imana kugira ngo abacungure, abakize. Yesu yahisemo kudupfira kugira ngo twebwe ducungurwe. None rero kugera ikirenge mu ca Yesu nuko nawe wemera kugera ikirenge mu ciwe. Uko Yesu yabatijwe, Yesu mu kubatizwa yaribirijwe mu mazi, hanyuma arazamuka. Yesu ashimwe cyane. Amaze kuzamuka ngo mpwemu yera ngo ahise amugwako ngo asa n'inuma. Ibi biratwereka neza yuko iyo ubatijwe mu izina rya Yesu Kristo, mpwemu yera ahita amanuka, kuko Yesu yatubereye akarorero. Imana ishimwe cyane. Ngo mutumbere Yesu wenyene, tumbera Yesu uko niwe yaciye mu mazi yongera aradupfira. Yesu yaraciye mu rupfu, yaradupfiriye, hanyuma arazuka. Uko niko natwe tugomba kuzopfa, hanyuma tukazuka, tukazuranwa na Kristo nk'uko twapfanye nawe mu gupfa kwiwe, hanyuma tukazuranwa nawe mu kuzuka kwiwe. Imana ishimwe cyane. Hanyuma tukicarikanwa nawe ahantu ho mu ijuru. Imana ihabwa icyubahiro. Reka dusome ayandi majambo aboneka mu butumwa bwiza rero. Dusome andi majambo rero aboneka mu butumwa bwiza uko bwanditswe na Yohana. Imana ishimwe cyane. Ubutumwa bwiza bwanditswe na Matayo. Reka dusome ubutumwa bwiza uko bwanditswe na Matayo. Imana ishimwe cyane. Haleluya. Ukubatizwa kwa Yesu. Imana ishimwe cyane. Reka dusome amajambo atubwira ibyo kubatizwa kwa Yesu. Mwene data, umunsi nkuzaniye amajambo gutumbera Yesu. Tumbera Yesu. Mbega Yesu byagenze gute? Yesu niwe nzira n'ukuri n'ubugingo. Ntawe ushika kwa data Yesu atamujanye. Ntawe ushika kwa data Yesu atamujanye. Yesu ashimwe cyane. Matayo 3:13. Kubatizwa kwa Yesu. Ico gihe Yesu ava i Galilaya aja kuri Yorodani, aje kuri Yohana azanywe no kubatizwa nawe. Ariko Yohana agomba kumwankira ati, kwari jewe nkwiye kubatizwa nawe, none uje kuri jewe? Yesu aramwishura ati, bikunde, kuko ari byo bidukwiye ngo dushitse ukugororoka kose. Buno aramukundira. Yesu amaze kubatizwa aca ava mu mazi, maze ijuru riruguruka, abona mpwemu w'Imana amanuka asa n'inuma amugwako. Buno rero ijwi riva mu ijuru riti, uyu niwe mwana wanje nkunda akampimbara. Imana ishimwe cyane. Haleluya. Nitwamara kumenya amajambo, natwe iyo umuntu abatijwe ahita asukwa ko mpwemu yera. Iyo ubatijwe, iyo wemeye kwibirizwa, iyo wemeye kwemera, ukumvira, ugaca mu nzira Yesu yaciyemo. Yesu yarafashe inzira, aragenda aja ngo ava iyo yarari ava i Galilaya, ngo aragenda aja ahantu hitwa muri Yorodani, ahantu mu bugaragwa muri Yorodani. Ngo iyo Yohana yariko arigishiriza, aho hantu hariho uruzi rwitwa Yorodani. Aho muri Yorodani niho Yohana yabatiriza. Yesu nawe aragenda nk'uko abandi bose bariko baragenda. Imana ishimwe cyane. Ndakuraritse kugenda nawe kubatizwa, mwene data. Ndakuraritse kandi mwene data ubikore vuba. Ubikore vuba kuko Yesu nawe yarabibangukiye. Yesu yarabibangukiye agitangura, imbere yuko atangura igikorwa yabanje gutangura kugenda kubatizwa. Imana ishimwe cyane. Kuko byagombye kugira ngo bice mu buryo bugaragara. Yesu abatizwe mu buryo buboneka, mpwemu yera amugweko mu buryo buboneka. Imana ishimwe cyane. Rero natwe tugomba gukora ikimenyetso cyo kubatizwa mu buryo buboneka. Umaze kwizera mu mutima,
umaze kumva ko wizeye mu mutima, haba hasigaye iki? Haba hasigaye ko nawe wizera. Umaze kwizera haba hasigaye iki? Haba hasigaye ko rero nawe ufata inzira ukaja aho werekeza kuri Yorodani. Imana ishimwe cyane, haleluya. Nuko rero ngo Yohana agerageza kubyanka. Yohana agerageza kubona yuko Yesu ahubwo ari we yobatiza Yohana, ariko Yesu aramubwira ati Yohana bikunde kugira ngo dushitse ibyo kugororoka kose. Imana ishimwe cyane, haleluya. Nuko rero ico gihe Yohana arabikunda. Ibintu byose bijanye no gukunda, bijanye no kwemera. Emera mwene data, emera nawe bakubatize, emera nawe wibirizwe mu izina rya Yesu Kristo. Aha turagira ngo turabe ano majambo neza neza atwereka yuko Yesu ari we nyanduruko yo kwizera, kandi Yesu niwe yadusozereye. Yesu niwe yabihereye mu ntango arabisozera. Yesu niwe yemerera data yuko ari we azocungura umuntu, kandi arabitangura neza arabirangiza. None rero gamburuka mwene data, gamburuka ugende ubatizwe. Ngwino ubatizwe muri Yorodani, ngwino ubatizwe nk'uko Yesu yabatijwe. Bikunde nk'uko Yesu yabikunze. Bikunde mwene data. Yohana nawe ngo aravyemera. Rero bikunde. Hanyuma nagira ngo nkangurira abantu babatiza, ni mubikunde mubatiza abantu, mureke kubajuragiza, mureke kubacisha hirya no hino, mureke kubaremereza ivyo ibindi. Mube gusa bizera yuko mubabaze ko bizeye Yesu Kristo, mubabaze ko bizeye Yesu Kristo. Yesu wenyene niwe nyandiruko yo kwizera mwene data. Umuntu amaze kwizera Yesu nta kindi kiba kigisigaye atari uko aca abatizwa. Kubatizwa ni iki? No gushinga intahe yuko wemeye kwemangira Kristo, no gushinga intahe yuko wemeye gupfana nawe, no gushinga intahe yuko Yesu yagupfiriye kandi ko nawe uhisemwo gupfana nawe, hanyuma ukazuranwa na Kristo. Yesu ashimwe cyane. Ngo Yesu rero ngo amaze kubatizwa, ngo ako kanya Yohana agize atya. Imana ishimwe cyane. Umurongo wa 16, Yesu amaze kubatizwa aca ava mu mazi, maze ijuru riruguruka, abona mpwemu w'Imana amugwako asa n'inuma. Imana ishimwe cyane. Ngo asa n'inuma amugwako. Haleluya. Yesu amaze kuva mu mazi, hano umwanditsi yaradomyeko ngo Yesu amaze kuva mu mazi, mpwemu yarahisaza. Yesu amaze kuva mu mazi. Ibi biratwibutsa iki? Biratubitswa ya numa ya Nowa, igihe amazi amaze gukama, inuma yahise isohoka, yahise igenda kuraba hariya ku butaka yuko amazi yakamye. Hanyuma rero ngo izana ikimenyetso cyerekana yuko hamaze kubonekana ubutaka ndetse n'ibiti byatanguye kunaga. Inuma irabishingira intahe. Yesu ashimwe cyane. Iyi numa rero niyo yongeye kuza mu buryo bwa mpwemu. Iyi numa ni mpwemu w'Imana yaje, kuko iyo ugomba kubatizwa ni ukuvuga ngo haraho confirmation. Imana data iraza gukonfirima. Imana ihabwa icubahiro. Kubatizwa bisaba bica bizana ibishinga ntahe bitatu. Haleluya. Mu kubatizwa haca haza ibishinga ntahe bitatu. Haca haza icambere, igishinga ntahe cambere ni igishinga ntahe ca Yesu Kristo abatijwe mu mazi. Imana ishimwe cyane. Igishinga ntahe ca kabiri ni mpwemu yera yaje amugwako asa n'inuma. Hanyuma igishinga ntahe ca gatatu rero ijwi ryaciye riva mu ijuru, Imana data irakonfirima. Haleluya, haleluya. Ngo umurongo wa 10 uravuga ngo buno rero ijwi riva mu ijuru riti uyu niwe mwana wanje nkunda akampimbara. Imana irabikunze. Haleluya. Yesu nashimwe cyane. Mu kubatizwa no gukunda. Imana yarabikunze, mpwemu yarabikunze, Yesu yarabikunze. None nawe bikunde, nimuze tubikunde, buri muntu wese abikunde, kuko ni igikorwa Imana yakunze. Ngo Imana ngo byarayihimbaye kubona ko Yesu Kristo yemeye kwitanga akaza kudupfira ku musaraba. Mwene data ndagira nkubwire ko aya majambo n'amajambo yo kugutera umunezero, kugira ngo nawe wumve yuko kubatizwa ari ikintu c'ingenzi muri wewe mwene data. Kwizera Yesu ni ikintu c'ingenzi. Ndagira ngo twongere turabe ayandi majambo. Intumwa nazo zakoreshejwe n'Imana mu gusobanurira abantu igikorwa c'umubatizo.
haleluya, ngo kugira ngo buri muntu wese amaramaze kandi ahitemwo mu izina rya Yesu Kristo, abatizwe mu izina rya Yesu Kristo. Haleluya. Imana ishimwe cyane. Haleluya. Reka dusome mu byakozwe n'intumwa igihimba ca 2 umurongo wa 38 umurongo wa 38 twumve ingene Petero yasobanuriye abantu ingene abantu bakwiriye kubatizwa. Yesu nahabwe icyubahiro cyane. Ibyakozwe n'intumwa igihimba ni ca 2 umurongo wa 38 turasoma mu izina rya Yesu ngo Petero arabishura ati nimwihane umuntu wese muri mwebwe abatizwe mu izina rya Yesu Kristo mubone guharirwa ibyaha byanyu kandi muzohabwa ingabire ariyo mpwemu yera. Haleluya, haleluya. Yesu ashimwe cyane. Petero arabibabwiye, arabitomoye ati nimwihane ibyaha byanyu bihanagurwe, nimubanze mwihane. Buri muntu wese abanze yumve yuko icyaha kiranduye kandi akiranduranye n'imizi. Mwene data wumve kutaye kamere, wahora urakara, wahora ushavura, wahora wankana, wahora usambana, wahora uboregwa, wahora wiba, wahora wica, wahora ukora iby'isoni nke. Ariko ibyo byose utangure kubirandura. Hano Petero avuze ngo nuko nimwihane. Kwihana ni iki? Nukwiyeza, ukitunganya ku mutima no ku mubiri, ugahindura kamere ya kera ukayita kamere y'umubiri ikagenda, ukambara umuntu musha. Yesu akaza muri wewe, akakubamwo, akagerera muri we. Imana ishimwe cyane. Ukizera ko Yesu ari we nzira n'ukuri n'ubugingo, ko atahandi ushobora kuboneramwo Imana atari muri Yesu Kristo. Warangiza kwizera rero, noneho rero ico gihe ucugenda kubatizwa. Haleluya. Ngo nimwihane umuntu wese muri mwebwe abatizwe mu izina rya Yesu Kristo. Umuntu wese abatizwe mu izina rya Yesu Kristo. Petero arabivuga bibwira abayahudi, abisirayeli bamwe bari baherutse kumwica, bari bahejeje kumwica, hari haciye iminsi mike cyane bamwishe, ariko Yesu yari yarangije kuzuka. Hanyuma mbere araduga mu ijuru. Amaze kuduga mu ijuru, inyuma y'iminsi 10 Yesu abarungikira mpwemu yera. Uyu mpwemu niwe yaje kubaha ubu bushobozi bwo kugira ngo bavuge ubutumwa bwiza, babwire barya bicanyi b'Abisirayeli b'Abayahudi bari baherutse kwica Yesu. Yesu arabwira ati nimwihane, nimwihane. Umuntu wese yahora akora icaha kireke, umuntu wese yahora yiba abireke, umuntu wese yahora akora ibitari byo abihagarike mu izina rya Yesu. Ahamagare umwami Yesu, ahamagara amaraso ya Yesu, amufunike, amwoze, amweze, amutunganye. Hanyuma rero aca agenda kubatizwa. Mwene data haguruka nawe umaze kwizera, ugende nk'uko Yesu yafashe inzira akagenda yerekeje iyo Yohana ari. Mwene data nawe genda werekeje iyo Yorodani iri, werekeje aho Yesu ari. Hanyuma wibirizwe mu mazi, maze ugaragaze nk'ikimenyetso shingira intahe Yesu yuko Yesu ari we mwami n'umukiza mu bugingo bwawe. Imana ishimwe cyane. Abatarabatizwa mubahimirize, mubararike, mubabwire. Hoba hariho umuntu muri mwebwe yoba atarabatizwa, hoba hariho umuntu, mbega hariho uwuziga canke hari uwubona agomba kubatizwa, mushireko maze mubabatize mu izina rya Yesu Kristo. Haleluya. Ngo nuko rero ngo nimwamara kubatizwa ngo muzohabwa ingabire. Hano niko Petero ariko arabisobanura ngo kandi muzohabwa ingabire ariyo mpwemu yera. Muzoca muhabwa ingabire ariyo mpwemu yera. Umuntu wese abatijwe ahita ahabwa ingabire. Iyo abatijwe yizeye ahitwa ahabwa ingabire ya mpwemu yera. Ingabire mpwemu yera yaje muri wewe ahita aguha za mpano, ahita aguha ingabire. Mpwemu yera yaje azanana ingabire za mpwemu yera z'iburyo bwinshi. Haleluya, haleluya. Ingabire za mpwemu, buri muntu wese agira ikimugaragaza ko mpwemu. Iyo uhagurutse umaze kubatizwa uca utangura gukoreshwa, uca utangura kuvugishwa, uca utangura gushinga intahe, uca utangura kuvuga ubutumwa, uca utangura gusengera abagwaye, uca utangura gusengera abantu bakihana, uca utangura gukiza indwara, uca utangura gusenda abadayimoni mu izina rya Yesu Kristo, uca utangura kuzura abapfuye. Ndagira ngo izo mpano zose mwene data
ziriho mpwemu yera ariko arazitanga, none nawe zirakurindiriye. muri izo ngabire zose harimo ingabire yawe, harimo ingabire igomba gufururwa, igomba kwibururwa, igomba gushigwa ahabona kugira ngo ugende kuzikoresha. Koresha iyo ngabire. Hari impano, hari itaranto Imana yagushizemwo, nubwo ubona utarimo urayikoresha, kandi birashoboka ko iyo mpano utarayimenya ko uyifise, ariko niwamara kubatizwa neza neza, ukumva yuko wibirijwe mu mazi, ukizera Yesu Kristo, mpwemu yera ahita yururuka, ahita amanuka, amaze kukugwako acaza muri wewe, kandi ahita afurura ingabire. Za ngabire ziri muri wewe zica zifururwa, zica zaka, zitangura gukora, uca utangura gukoreshwa ibikomeye mu izina rya Yesu. None rero mwene data, ndakuraritse kugira ngo aya majambo yongere kukubera amajambo akomeye muri wewe, uyafate nka nkama. Woba warabatijwe, genda ubatizwe nimba utari bwabatizwe, kandi nimba wabatijwe mu buryo butari bwo, aha ndavuga nk'abandi babatijwe mu koshirwa k'urumenyetso mu gahanga, urya ntabwo ari umubatizo namba, urya ntabwo ari umubatizo. Umubatizo nyamubatizo ni uwo kwibirizwa. Hariho ababatijwe bashizwe ku rumenyetso mu gahanga, bya bindi byo kudonyanza utuzi ku mutwe, biriya ntabwo ari ukubatizwa nk'uko Yesu yabatijwe. Ijya n'imigenzo y'amadini, ijya n'imigenzo y'abapagani, ijya n'imigenzo batarakizwa, bajya abantu ntibarihana. Turababwira ubutumwa bwiza kugira ngo mugende mwerekeje iyo uruzi Yorodani ruri niho Yesu yabatirijwe, namwe mugende kubatizwa nimba mugomba kugera ikirenge mu ca Yesu. Ariko nimba mugomba kugera ikirenge mu c'abapagani, babandi bavuga ngo twebwe ntitwoshobora kwibirizwa, ngo kubera yuko ngo twambaye neza, ngo twambaye ngo impuzu ngo z'abami, ngo ntidushobora kugira ngo twibirizwe. Ndagira ngo nkubwire mwene data, Yesu yemeye guca bugufi, Yesu yemeye guca bugufi, ngo tumbera Yesu wenyene ko ari we nyanduruko kwizera. Iyo tugomba kwizera, twizera Yesu ko ari we yagaragaye aciye bugufi. Imana ishimwe cyane. Tukaraba neza yuko Yesu ari we yatubereye akarorero. Intumwa Paulo yarayivuze mu Bifilipi, yarayivuze ngo mugire wa mutima muri mwebwe, ngo umwe wari muri Kristo Yesu. Haleluya! Urya mutima wo guca bugufi, urya mutima wo kwemera kwakira Yesu umwami n'umukiza, urya mutima niwo mutima uzotuma ubona Imana. Hari abantu benshi baba babatijwe mugabo no munsi bakaba batarabona Imana, bakaba batarabona Yesu. Kandi hari abantu benshi uno munsi bamaze kwitwa ko ari abakristo, ariko Yesu batigeze bamukubita n'iryera. Yesu aragomba kukwihishurira nimba ugomba kuvugurura no kunagura no gufurura no kugira ngo usuzume, kandi wongere kuba maso, urabe neza, wongere kurimbura. Mbega mu bugingo bwawe bimeze gute? Waratumbereye Yesu wenyene, waratumbereye Yesu wenyene mwene data. Imana ishimwe cyane. Kugira ngo uje kwihana, kugira ngo uje kubatizwa, ugomba kumva aya majambo. Umva aya majambo avuga ngo mugire wa mutima muri mwebwe wari muri Kristo Yesu. Mugire wa mutima. Paulo arabivuga. Paulo abibwira abishengero ryo muri Filipi igihimba ca 2 umurongo wa 5, ngo mugire wa mutima muri mwebwe wari muri Kristo Yesu, ngo uwo naho yarasanganywe ishusho y'Imana, ngo ntiyiyumviriye yuko kuringanira n'Imana ari ikintu cyo kumirako. Hari abantu benshi bitwa ko ari abakristo, ndetse bari no mu nzego, bamwe bari no mu biti bikomeye byo mu madini, akaraba agasanga ntashobora guhinduka, ntashobora gusubira kuja kwibirizwa, ngo yabatijwe ku mutwe, ngo ntiyosubira ngo kuza gusubira ngo kurondera. Ariko mwene data ca bugufi, gira wa mutima nk'uwa Yesu. Yesu yari umwana w'Imana deja, Yesu yari umwana w'Imana, Yesu yari afise ngo no kuringanira n'Imana, ngo ariko ntiyavyiyumviriye ko ari ikintu cyo kumirako. Mwene data nawe ndagira ngo ibyo biti n'ivyubahiro n'agateka ubona yuko ufise, ntuvyumireko, ahubwo genda ubatizwe, ntuvyumireko, ahubwo nawe ca bugufi nkuko Yesu yaciye bugufi. Imana ishimwe cyane. Umurongo w'indi uravuze ngo ariko yisiga ubusa, yabira ishusho y'umugurano, acika usa n'abantu. Yarageze ahantu araca muri izo nzego zose kugeza aho yashushije n'abantu. Tubaho turi abantu deja, twavutse turi abantu, kandi tuzosozera nyene mu buryo bw'umubiri uri umuntu hano ku isi. Ariko kubera iki utagomba kugera ikirenye c'Yesu? Yesu yari Imana, araza arazungurukishwa, arahindurwa, araca bugufi, arava mu mpwemu, araza yambara umubiri,
Yesu yaje ku isi yambaye umubiri, twebwe twavutse dufise umubiri, ariko Yesu afise kamere y'Imana. Ariko yaremeye kuva muri izo nzego no muri ivyo biti no muri ivyo vyubahiro. Yesu yarabona ko ari uwo kuringanira n'Imana, yararinganiye n'Imana ko yitwa jambo w'Imana, ko Yesu yari Imana. Yesu yahoranye n'Imana, kandi Yesu yitwa Imana, Yesu yitwa jambo w'Imana, Yesu ni Imana, Yesu ni data, Yesu niwe data. Haleluya. Mwibuke yuko muri Yesaya yuko igihimba c'9 umurongo wa 6 Yesaya yuvugishwe ngo kuko umwana tuvukiye, ngo duhawe umwana w'umuhungu, ngo ubutware buzoba ku bitugu vyiwe, ngo azokwitwa igitangaza, ngo Imana y'ubushobozi, data wa twese ahoraho. Ivyo byose biri muri we. Yesu ni Imana y'ubushobozi, Yesu ni data wa twese ahoraho, ariko yemeye kwisiga ubusa. Ngo ariko yisiga ubusa, yabira ishusho y'umugurano, acika usa n'abantu, aragera ku rwego rwo gusa n'abantu. Yesu yashushanijwe n'abantu, yaciye asa n'abantu, kubera ko Yesu arakunda abantu. Yesu agomba kubana n'abantu, Yesu yifuza kubana n'abantu, Yesu agerera mu bantu. Imana iragomba gutura mu bantu, Imana iragomba kugerera mu bantu, Imana iragomba kuba mu bantu, Imana irashaka kubana natwe ibihe byose 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 mu izina rya Yesu. Rero mwene data, niwumva aya majambo akomeye cyane, ngo kandi abonetse afise ishusho nk'iy'umuntu, yicisha bugufi, araganduka no gushitsa ku rupfu, kandi urupfu rwo ku musaraba. Imana ishimwe cyane. Ngo naho nyene amaze gushusha n'abantu ntibyagarukiye ngaho, ngo yaciye naho nyene abandanya, arakomeza araca bugufi, aca bugufi, kandi ngo aca bugufi ngo kugeza aho yadupfiriye urupfu ruteye isoni, urupfu ruteye isoni, urupfu rw'agashinyaguro, urupfu rwo kubambwa ku musaraba. Yesu Kristo ico gihe abambwa ku musaraba. Reka dukomeze ku murongo w'9 ngo nico catumye Imana imushira hejuru cane, ikamuha rya zina rirengeye ayandi mazina yose. Mwene data, hari abantu benshi bitwa abantu bakomeye bakuru bahambaye hano mw'isi, ariko utemeye guca bugufi, ntabwo uzosozera ngo uhabwe rya zina ry'icubahiro mw'ijuru, rya zina, kuko ijambo ry'Imana tugira ngo muzohabwa izina risha. Haleluya. Ngo muzohabwa izina risha. None iryo zina uzorihabwa utaciye bugufi. Yesu yahawe izina risha, yahawe izina ry'icubahiro, izina rya Yesu ry'agateka ryo gusengwa no kubahwa. Ari uko Yesu Kristo amaze kwemera guca bugufi, yahise ahabwa iri zina. Imana ishimwe cyane. Ngo nico catumye Imana imushira hejuru cyane, ikamuha rya zina rirengeye andi mazina yose. Iri zina niryo zina mwene data tugomba gupfukamamwo, tukihanamwo, tugakirizwamwo. Niryo zina risenda abadayimoni, niryo zina rikuraho ibisigo, niryo zina rizura abapfuye, niryo zina ritubatirizwamwo. Iri zina uribatirijwemwo ahita asukwako mpwemu yera. Intumwa zabatiza mu izina rya Yesu, bagahita basukwako mpwemu yera kabushungwe. Mpwemu yera ahita amanuka, mpwemu yera ahita amanuka. Haleluya, haleluya, haleluya. Yesu ndagira nkubwira yuko izina rya Yesu ari izina rikomeye cyane. Umurongo w'10 uravuze ngo kugira ngo amavi yose azapfukame mu izina rya Yesu, ayivyo mwijuru n'ayivyo kwisi n'ayivy'ikuzimu. Amazina amavi yose azapfukame, azopfukama, amavi yose azopfukama. Iri zina ryarashizwe hejuru cyane, rihabwa agateka cyane, kugeza aho amavi yose y'ivyo mwijuru. Mwijuru hari ibiremwa byinshi by'ubwoko bwinshi kandi bukomeye. Harimwo abakuru n'abafise ububasha, n'abanyenkomezi, n'abanyembaraga, bose bari mwijuru. Ngo kugira ngo amavi yose ayivyo mwijuru n'ayivyo kwisi, kwisi hari abanyembaraga, harimwo abanyabubasha, harimwo abakuru, harimwo abatware, harimwo abaganza, harimwo abategeka. Hano mw'isi harimwo abaperezida, harimwo abami, harimwo abashikiranganje, harimwo abashinga amateka, harimwo n'abakuru b'inzego nyinshi zitandukanye zo mw'isi. Ngo ariko rero umva hano iki jambo ry'Imana rivuga ngo kugira ngo amavi yose azapfukame mu izina rya Yesu. Bapfukama mu izina rya Yesu, abami bapfukama mu izina rya Yesu, abakuru bapfukama mu izina rya Yesu. Hano kwisi abantu bagomba gupfukama mu izina rya Yesu Kristo Umunyanazareti.
mwene data naho wowe uri umukuru akomeye ameze gute wo hejuru wo mu rwego rukomeye, ndakugira ngo nkurarikire gupfukama kuri uyu imbere y'inyundo z'umukiza, imbere ya Yesu, uyu mwami akomeye, uyu mwami ahambaye, uyu mwami uyu niwe Mana, Imana ikomeye, Imana ihambaye. Mwijuru arapfukama. None weho uri iki mwene data? Pfukama nawe mu izina rya Yesu Kristo. Ngo nayo ibyo ku isi, ngo nayo iby'ikuzimu, nayo iby'ikuzimu. Ikuzimu hariyo abantu benshi bapfiriyeyo, bariyo. Ikuzimu kandi hariyo imyuka mibi y'abakororeweyo, harimo n'abagiye kuboherwayo, barindirijwe kuzocirwa kwiteka abamarayika baguye. Ikuzimu hariyo harimo byinshi. Ikuzimu harimo na wa mwami w'ikuzimu yitwa Apollyon, ari we Abadoni. Harimo ibintu byinshi kuzimu, harimo abantu benshi ibintu byinshi wewe nanje tutabonesha amaso y'umubiri. Ariko ngo amavi y'ivyo mwijuru n'ivyo kwisi n'ivyo kuzimu, guhera hariya hejuru kumanuka kuza hano kwisi, kumanuka kubandanya na hari kuzimu. Yesu yavuye mwijuru aramanuka araza kwisi, aca ku musaraba aradupfira, arabandanya aramanuka na hari kuzimu, aragenda ashitseyo, ahabwa imbaraga n'ubushobozi, anyaga imfunguruzo Satani, maze arangije aca afata abantu bari barafatiweyo bo guhera kuri Abeli umwe yicwa, kuza kugeza kuri Zakariya umwe bicira mu gicaniro, hagati y'icaniro nahera urusengero, kuza gushika ku bantu bose bapfuye bo kugeza ku munsi Yesu yapfiriyeko. Abo bose Yesu Kristo arabazamura guhera kuri Aburahamu, bose guhera bose Dawidi, Samweli, bose abavugishwa n'Imana, bose aravuga ati nimuze mwese, nimuze ndababohoye. Yaje kubwira imbohe ko zirekuwe. Yesu ashimwe cyane. Yesu yaje kubwira imbohe ko zirekuwe. Haleluya. Abari bicaye mu mwiza n'abari mu gitutu cy'urupfu nibo bakiwe n'umuco, babonye umuco mwinshi. Yesu yaraje umuco uratamanzura, hari ikuzimu. Yesu agezeyo n'umunyabubasha, ageze ikuzimu n'umunyenkomezi. Yesu ngo yaramanutse ikuzimu, ngo aza gukorayo predikasiyo, aza kuvugirayo ubutumwa bwiza, ngo abwira ubutumwa bapfuye, ngo bariho bakirorereye, ngo bapfuye, ngo kugira ngo ababwire ubutumwa bacirirwe imanza nuko bapfuye, ariko bumve yuko babwiwe ubutumwa bwiza, hanyuma arindira umunsi w'urubanza. Mugabo baramaze kumva yuko ivyabo nabo nyine ubwabo baze babishira mu mitwe, bavyumvirize nuko bapfuye. Umuntu akorera Imana akiriho, nta ukorera Imana yarapfuye. Mwene data, aka kanya kakubera kanya ko kugira vuba, kuko ni wamara gupfa ntacu uzobasha kuza gukora hari ikuzimu. Hari ikuzimu no kuja gukatigwa, hari ikuzimu nta kwihanirayo, nta gukirizwayo. Aho kwihanira naho gukirizwa naha. Ubwo niko butumwa Yesu yagiye kubabwira ati murindire gucirwa ku rubanza no gucirwa ku urubanza, kuko ngaha nta kindi mugifise cyo gukora. Ubwo niko butumwa hari ikuzimu bwigishwayo Yesu yagiye gutangayo. Ariko hano kwisi wewe uracahumeka umwuka w'abazima, Yesu arakugomba kugira ngo uce bugufi mwene data. Imana ishimwe cyane. Haleluya. Ngo kandi indimi zose zize zature yuko Yesu Kristo ari uhoraho, ngo biheshe Imana Data wa twese icyubahiro. Haleluya. Ngo indimi zose zize zature, indimi z'igifurero, z'igifaransa, z'igiswahili, z'ikirundi, z'ikinyarwanda, z'icongereza, z'ikilatini, z'igiheburayo, z'igishinwa. Mwene data, izi indimi z'abantu kwisi. Ngo muri Kongo nyine ngo hari indirimbo z'amajana muri Kongo. Muri Tanzania hari indimi 120. Aho ni mu bihugu bibiri gusa. Mu bihugu bibiri gusa. Ushobora gusanga mu bihugu bibiri hari indimi zirenga 500. Muri Kongo ngira ngo hari 440 indimi. Sinzi nimba ntihenze. Muri Tanzania hari indimi ngira ngo 140. Sinzi nimba ntihenze. Ubwo nimba ari nke nimba ari nyinshi, ariko ufate ko indimi ari nyinshi. Ako na karorero mu bihugu bibiri gusa.
none mw'isi yose hari indimi zingana iki? Hanyuma duce dushirako n'indimi rero z'abamarayika. Abamarayika nabo bafise indimi nyinshi bavuga, nk'uko hano mw'isi wahava wibaza ngo abantu bavuga ururimi rumwe canke zibiri canke zitatu gusa. Hari indimi nyinshi cane hano kw'isi, no mw'ijuru hari indimi nyinshi, indimi z'abamarayika n'iz'abantu. Mwene data, ngo izo ndimi zose zize zature ko Yesu Kristo ari uhoraho, ngo kugira ngo bize bihesha Imana Data wa twese icubahiro. Izina rya Yesu rirakomeye, izina rya Yesu rirahambaye. Uyu munsi naje nkuzana izina rya Yesu. Izina rya Yesu rigomba kuvugwa mu ndimi zose, no mu Kirundi natwe twature tuvuge ko Yesu Kristo ari uhoraho. Haleluya. Mwene data, aho uri upfukame, tujye gusenga, umanika amaboko, ngo abagabo basenge bamanitse amaboko yera, ngo abagore ngo bambaye ngo basenge ngo bitwikiriye mu mutwe kubwo kugabwa. Hanyuma rero mwese, buri muntu wese uduze ibiganza, hanyuma tujye gusenga, uce bugufi tujye gusenga. Mwene data, tugira ngo dusenge mu izina rya Yesu. Iri zina iyo turisenze, abantu barabohoka, abantu barakizwa, abantu barakira, abantu barezwa, abantu barakira agakiza, abantu barakira Yesu umwami n'umukiza mu bugingo bwabo. Nawe ndagira ngo mwene data uri hose twongere gufatanya rino sengesho. Haleluya. Data wo mwijuru, mu izina rya Yesu Umunyanazareti, turagushimiye yuko iri zina twahawe ari izina rikomeye, ni izina rihambaye, ni izina ry'agaciro kandi ry'agateka. Wahawe iri zina Yesu akabana nawe, ukaza muri we, ukaba muri we, afise amahoro. Umuntu yakiriye Yesu afise amahoro, umuntu yakiriye Yesu afise umunezero, umuntu yakiriye Yesu nta bimuzungagiza, nta bimutesha intumbero, yama ahagaze mu nkomezi. Ndasengera umwene data ngo atumbere Yesu wenyine ko ari we nyanduruko kwizera. Ndasengera umwene data wongere kwihana icana kandi gisa n'icaha. Umuntu wese ariko arihana ibyaha byose, mwami yongere kubitabagwa, abibabarigwe, yihana kizwe ibicumuro byiwe byose, maze yakira umwami Yesu muri we. Ndamusengera, ndamusabira amaraso ya Yesu Kristo yongere kumubonekako mu izina rya Yesu Kristo. Uyu mwene data ndamujize mu biganza byawe, wongere kumuhingura no kumuvugutira no kumweza mu izina rya Yesu, maze abicare mu gishavu kubwa kabiri, yongere kubatizwa nimba atari bwabatizwe. Mwene data atari bwabatizwe, atarashingira intahe Yesu Kristo ngo kugira ngo yemere gupfana nawe, hanyuma azazukane nawe mu izina rya Yesu. Ndamusabiye ubushobozi bw'Imana, ubushobozi bwa mpwemu yera w'Imana bwongere kumuzamwo, mutere mwami kugenda kubatizwa muri Yorodani, yongere kubatizwa mu izina rya Yesu Kristo, maze yakira ubugingo budashira kugira ngo azasukwe ko mpwemu yera. Ndamusengera, ndamusabiye intsinzi, ndamusabiye imbaraga n'inkomezi. Urakoze, amazina yiwe mwami wongere kuyandika mu gitabo cy'ubugingo cyawe muhagazi w'intama. Urakoze, nanje ndabishimiye, nkenguruka izina ryawe rihabwa icubahiro. Ndabisenze nizeye mu izina ry'umwami n'umukiza wacu Yesu Kristo, amen. Haleluya, haleluya. Yesu nahabwa icubahiro. Mwene data, ukaba wipfuza kwihana icaha cakwizingiriyeko, twagira ngo tukurarike kugira ngo ukore vuba wihane. Ukaba utari bwabatizwe mu mazi menshi muri Yorodani, turakuraritse kugira ngo ufate iya mbere yo kugenda kubatizwa. Kandi nimba wipfuza yuko twogufasha muri uwo mubatizo, turagira ngo tuguhe nimero za telefone ngaho kuri screen urazibona. Hanyuma uheze udutelefone, hanyuma tugufashe ubatizwe mwene data, maze wakire Yesu nk'umwami n'umukiza wawe. Telefone rero utanguza igiharuro kimwe 81588 uwo mwari kumwe nitwa Abel Mbonimpa. Yesu abahezagire cyane. Haleluya, haleluya. Twongeye kandi tubaha ikaze, mushishikara gukomeza kubana natwe muri ibi biganiro by'ubutumwa bwiza bwo gukangurira umugeni wa Kristo kugira ngo arushize kuba maso. Yesu ari hafi. Imana ibahezagire cyane. Haleluya, amen.